uwo murongo umwe gusa. Zaburi 107 ku murongo wa mbere. Murakoze cyane. Dusome muri Zaburi bice 107 umurongo wa mbere. Haravuze ngo mushimire Uhoraho yuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Amen. Amen. Nimuvyagire. Murakoze. Ndashimira Imana kubona mpagaze imbere yanyu. Ndashimira Imana ko nsubiye kugaruka. Mbwirira mugenzi mubwira ati yari abaceri mwe ntibasubira kugaruka. Hari abaceri mwe ntibagira gute ntibasubira. None n'abapasiteri benshi ariko bakaba banyumviriye ko namwebwe kwicara mukavyagira mukantega ugutwi muba munyubashe. Yesu abongere umugisha. Iyi zaburi ni zaburi yo gushima, kandi gushima uhera hariya wavuye kugeza aho ushitse, ukagenda uraba ivyo Imana yagukoreye ukaca ushima. Iyi zaburi Dawidi yahereye hariya araraba ivyo Imana yamukoreye. Icambere, yari mu ishamba, Imana iramurinda idubu, inamurinda intambwe, kandi Bibiliya iravuga ngo bakuru biwe bari mu gisirikare. Nibaza papa wiwe ntiyamukunda neza Dawidi, abandi yabasabiye akazi, ariko we amurungikira mu ishamba ahantu hari ibikoko. Nico gituma yavuze gutya ati data na mama nabo bompeba, Uhoraho ntazompeba. Dawidi ashima Imana ingene yamukijije, aragaruka ashika aho yagwanye na Goliyati. Goliyati aravuga ati wa mwana ngwino ndakwereke. Dawidi aravuga ati ntunyite umwana, uje kungwanya n'uducumu n'ibicumu, ariko jewe Dawidi nje kukugwanya mu izina ry'Uwiteka. Bibiliya iravuga ngo arukubita ibuye rugwa hasi. Imana irakiza. Hakabiri, abagore barasokoroka kubera umunezero, bararirimba ikorasi, kandi iyo korasi yaramukwegeye. Abagore bararirimba baravuga ati Sawuli yishe igihumbi, Dawidi yishe ndirindindindi. Sawuli aravuga ati karabaye, abagore ko bamuhaye amajwi igihugu aragifashe. Atangura kumuhiga, ashima Imana aho yamukijije naho imugejeje. Ashikanu akomeye, aravuga ati ndumva ari muhira, genda mumuzane kandi mumwice. Umugore wiwe aravuga ati mugabo wanje, amakuru mfise baraza kukwica, nuce ku muryango ahubwo uce mu kadirisha wigire. Turashima Imana y'amezi 12 hari utudirisha Imana yaduciriye. No muri uyu mwaka hari akadirisha kawe, hari akadirisha kawe, hari akadirisha kawe. Mbwirira mugenzi ubwira ati hari akadirisha kawe. Bibiliya iravuga ngo aca akadirisha ngo afata ikintu cyitwa terafimu, ikintu cyitwa terafimu nakironde mu ijoro ndakimenya. Terafimu ni cha gipopi muri vile bambika impuzu c'amakemezo. Kiriya nico terafimu.
umunsi umwe nagiye muri ville, bwari bwa mbere nca muri ville, sinamenya ko ari Terafimu, ndakiramutse. Ndavuga ati muraho, ngize gusanga ni Terafimu, ndiruka nari maramaye. Afata Terafimu, afata imishatsi y'amabadikano, aragishirako, aca kiryamika ku gitanda, aca gishirako ishuka. Ubwo nyene aca mu kadirisha, abasirikare baraza baravuga ati uyu ni Dawidi, reka tumucumite. Baca barafata baracumita, bagize gutya Terafimu. Turashima Imana, amezi 12 abaguhize basanze ari Terafimu, abarozi basanze ari Terafimu, abanyeshari basanze ari Terafimu, abaguhishari basanze ari Terafimu. Mbwirira mugezi ubwo ati basanze ari Terafimu. Nawe warigiye kera n'uburaca genda basanze ari Terafimu. Nimuvuga ati amina, nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza. Basanze ari Terafimu. Bibiliya iravuga ashima Imana. Ahadi hakomeye yashimye Imana, awugira mu gihugu c'Abafilisitiya. Guhunga mu gihugu wiciye komanda wabo bakakubona, ahunga muri ico gihugu. Yayice Goliyati, aja mu iteraniro aricara, arinyegeza mu maso, yifuka n'ishapo kugira ntibamumenye. Umwe ati amakuru mfise, Dawidi ari ngaha. Atari he cyangwa wayovye? Ati niwe. Bagize gutya mu maso babona niwe. Ugara imiryango, ugara amadirisha, barugara. Baravuga ati haguruka. Arahaguruka. Babwira umusirikare kishati, umusirikare ati cungaha n'undi utungaha. Cakabiri mumucunge ntiyuname, kubera tumvise ko azi gutera amabuye. Aguma ahagaze, kubera niyunama yodutikura ibuye. Aguma ahagaze, yariko arashima Imana, Imana yamukuye. Dawidi haravuga ati Imana ndapfuye, ivy'iwanje biraheze. Imana iramubwira ati Dawidi, ndi Imana ishobora vyose. Rero Sara ati Imana iki? Sara ati Imana Sara nasomye mw'ijoro cambona ingene yasaze. Ari gusoma ijambo kabona ingene vyagenze. Iyo ziza kwigisha ndategura. Mbwirira mugezi ubwo ati aba yateguye, banateguye. Ndarisoma mbona ingene yasaze n'ingene bamugururiye. Imana iramubwira ati Sara, mu Bisirayeli abagabo bakunda gutereka ubwanwa. Umuntu afise ubwanwa ari ukuntu avuga, ashobora kugira ukumva ubwoba. Iyo umuntu afise ubwanwa akagira gutya ngo okwiruka. Umusirikare ari ngaha, undi ari ngaha. Imana iramubwira ati Sara. Dawidi araba umusirikare akamubwira ngo arabundi ngaha. Umusirikare ati ibintu nibiki?
umuntu tugomba kwica, none ariko araduha ibinoko. Imana ati Sara cyane, babona Dawudi aratanga ati Bibiliya iravuga ngo atangura guca urukonda no guharamba ku bibambazi. Babona Dawidi arazungurutse, babona igiye ku kibambazi, babona ibintu byaguye ati babona arageze agize ibintu byaguye arayati babona atagati Katara ati kisha aravuga ati iki kigabo ni igisasi. Imana ati Sara, babona Dawudi ati akaca yegera kisha ati kisha ati vrema mwabonye ko je nabuze abasazi, bakabona ati umusazi. Kisha aravuga ati mwabonye ko je nabuze umusazi, ugurura n'ingoga agenda. Baca barugurura, Imana iramubwira ati kora tekinike y'imodoka kugira ugende. Babona Dawidi ati ashyize ku muryango ashisari ati Imana urakoze kubwo tekinike yawe, tubayeho kubwo tekinike y'Imana, tubayeho kubwo tekinike y'Imana. Mu mwezi twabayeho kubwo tekinike y'Imana, warariye kubwo tekinike y'Imana. Nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza, nimuvuga ati amina. Tubayeho kubwo tekinike y'Imana. Nayo makuru ya Dawidi yari kwarashima Imana. Gushima uwera hari jewe mere hari navukiye i Bujumbura mu Kinama, niga kuri ya Femari, nta muzu nari mfise, twakina umupira wawundi w'abanyeshuri. Jewe nari umukepere, uzobaze banyita kepere kibucibuci, kepere kibucibuci. Garacari igipira munsi n'akantu kariyo, kandi rero mu gufata rero nari naramaze kwiyakira na bintu vy'isoni, urumva na mugori nafata ngaca nduza umupira wa mama nkawuduza munsi n'akantu na bintu vy'isoni ngo nabo turafise narawuduza. Umunsi umwe tukina umupira w'amafaranga, baravuga ati wewe umukepere tuzoguha menshi. Nanje nari mfise ibirarane vy'inzara. Hari umuhungu umwe yarazi gutera penalty nka Messi, niyatsinda uyo muhungu, uyo musike arananigwa. Baramubwira ati kubera iki yakunani? Aravuga ati yari kwarampenera. Urumva ndabona ayo mafaranga ngabe cyanda ubundira ndaduza umupira wa mama awuteye cyanda ngasimba ndamuhenera ati
kandi umwaka w'umuhungu ni mubi, ni mubi. Umwaka w'umuhungu ni mubi. Imana ikurinda umwaka w'umuhungu. Prenatira munanira kubera namuheneye. None nimurabe ubu singicambara umupira, rabi ingene mberewe, nimurabe ingene mberewe, nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza. Haleluya. Gushima wera hariya. Wera hari uravya y'amezi 12 gwera mu kwa mbere. Imana iturinda. Aha muntu wese nga agira tekinike yiwe yo kuryama. Hari abantu baryama bameze gutya. Iyo ni tekinike ya mbere. Akaba abandi bakabiri barabaryama gutya ati kwera mu kwa mbere, mu kwa kabiri imbabazi z'Imana imbeba ninjire mu kanwa. Kwa gatatu iyo ni tekinike ya kabiri. Iya gatatu hari abantu barabaryama bakanuye. Ukibaza ati bara yafuye cyane. Imana ikarinda ibikoko ntibyinjire mu maso gushika mu kwa 12 kagiye mukanuye. Uzi imbaraga sayinje mu gutwi nibibazo, ariko amezi 12 nta mbaraga so, nta mbeba mu kanwa, nta mu maso hameze neza. Nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zama ibe bidashira. Nimuvuga ati amina. Gushima nuguhera hari kushikaho gushisa. Kumara amezi 12 uja muri wese bigakunda. Uzi hamwe hazivye ucukoma induru. Diyaba batiri bikiarazivye. None amezi 12 vyaraku. Hari abantu ngaha amezi 12 Imana yabahezagiye apeti. Ajya no mu kujinja zose nugushima Imana. Nukuri nugushima Imana. Hari abantu bagiya Imana yabahezagiye bafise apeti umenga ni mashini. Ubututu badacagura. Hari abantu badacagura. Kaunga fye, ikijumbu fye, ikirayi fye, isombe fye, gubududu fye, kaunga fye, ubugari bwirabura fye, intete fye, umushusho fye. Hari abantu batarinda gushusha. Nikipo wiyenda ugenda shushurawe ucaumva ibintu ngo ariko abandi tisana. Nimushimire Uhoraho. Gushima ni byinshi. Hari abantu ngaha amezi 12
kabiri cyambwira muganga ati ngwino kuri serumu subire muhira ngo yayi ngo nurakira ndavuga ati mwe ndakubwira hejuru y'aya mafaranga urayariha mibinini nitahe kubera ni namara ukwezi nayo ndonga iminsi 220 ndisabira ibinini kandi mu bantu batinye ibinini ndi uwa mbere mu bantu batinye ikinini jewe ntamuntu ntinye ikinini ikinini kugira ndakinywe ngingogise gutya ngishobora kugira ndakinywe ndondera ubugari ngira akantu hagati gutya ngaca fata tunini ngashirako ngaca ngira ubugari gutya ngaca ndondera agasosi n'umuhi n'umuneke kandi mu kugira ndakinywe marura 3 rimwe kabiri 3 ariko ndemera ndanywa ibinini kubera gutinya amafaranga yo ku bitaro ariko umwaka uraheze nugiye mu bitaro nunyoye n'ikinini nimushimire uhoraho yuko ari mwiza nimushimire uhoraho yuko ari mwiza kuko imbabazi ziwe zambaye bidashira gushima Imana aho tuvuye naho tugeze yaturize aya mezi 12 n'uyu mwaka iri kumwe natwe amezi 12 mu gatondo naciye mu Kamenge sizere mbona umugabo umwe yasoye amasanduku ariko arayahanagura ati none sizere uyu mugabo ashaka iki nashobora kwiyangana saa 4 sizera ariko arahanagura mbwira uwo nahaye rifite ati uyu mugabo ashaka iki ati hajya ashaka ya bonane ati bonane ninde atashaka yuko we ufa cyambo nindi sanduku ndende bisobanurwa gasongo nawe aragushaka cyambona n'izindi zabana negere mbona niyo tunganya uburebure ndatiruka ndavuga ati ni wanje yayi ibaza kuva kuwa mbere yasohoye iwanje mu kwa kabiri yiwawe yayisohoye kwa gatatu ukayirengana no mukanya wayirenganye no muri umwaka utwinjiyemo uzowurengana mu izina rya Yesu nimushimire uhoraho yuko ari mwiza haleluya gushima ngajewe ndashima Imana mwijoro niyumviriye ingene Imana yankijije urufu nagiye kwigisha hariya ku Muzinda ndigisha ku Muzinda je maze gutunga utumoto akakageze utumoto 15 iyo ndagatunze ngasonza candakagiya umugabo yikora kutwiwe ngacamara iminsi ngenda n'amaguru cyangwa umwaka gasubira ngaronka kandi baca barambona ibisuma birambona atari kwarigisha hariya kandi ku cyumweru bazurangiza mu icoro samo yibura baca baje inama ati tumutegere kubigazi hariya kubigazi baca bagenda bazana umugozi wawe ndukomeye ndabira umugozi ngaha ucumure ndabira umugozi umwe gushima ni byinshi ucomore uyu nyine ucumure baca barantegera ndiko ndigisha ku mugoroba kumbe kimwe kiriko kirabaha amakuru
kibaye amakuru ndaheza kwigisha, mpejeje kwigisha baca barantegera. Vyaguruka gatoyi ngwino nawe ngwino. Baca barantegera mu nzira, bantegera mu nzira hariya ujabutse akararo abahazi. Baca bantegera hariya ku kazi ntabizi jahari. Bari bane, jewe navyo narinzi. Babiri bari bafise umugozi, babiri jaga, babiri bari bafise umugozi, abandi babiri bari bafise ubuhiri. Mu buryo rero iyo uje umugozi ukagukubita uguye hasi, abandi baca bakubita ubuhiri. Kirese uciye wifisha ukawewe, ariko kwifisha atagahunda ntibibaho. Ndaheza kwigisha nuko kimwe kibaha amakuru uti ararangije. Baca abantu kubanza kurya, kubera ku rusengero iwacu iyo uhejeje kwigisha baraguhingira. Iwacu baraguhingira. Koranga ibi ni ivyo kurya. Haleluya, haleluya. Sinabimenya, ariko imbabazi z'Imana hari ibintu siga bikasigara ari terafimu ukigira. Sinabimenya nuko kirabaha amakuru gufungura, canurira kamoto kanje ndakuriye. Hanyuma rero nuko baca ndakatsa, imvura yari yaguye, karanga kwaka kwanza, karanga kwaka, ndakubita umugere, bu karanga, bu karanga, bu eba candagenda ndacokonyora, ebana candakatsa ndakubita rimwe ati bam 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 bam, nuko kavuga. Kiraba amakuru ati kamoto karatse, candaza pe igituma bakita na gahene kafise ingene kavuga. Baca barakumva ati niko, baca barantegera ku muzinda, barantegera ajya nyene ku bigazi. Najewe ntavyo nzi, ni mwijoro umugozi mutoyi ukomeye nawe nabonye. Candaza bambonye wa wundi ati bana muce mukubita, naje ntavyo nzi. Gumanza gusa shise kuri wa mugozi. Imbabazi z'Imana zamaye bidashira. Jewe sinahora ngwara umugongo, shise kuri wa mugozi ndi ku kamoto, canumva umugozi uracitse, kumbe ndunamye ati Yesu wanje, kumbe ndenganya umugozi. Nagiye kumva inyuma yanje ati kirarenganya umugozi, bakubita ubiburingiza gutya, n'ubu ndaciruka. Nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaye bidashira, zamaye bidashira. Kubona urangije umwaka hari ibintu Imana yagusimbukije utaravye. Nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza. Haguruka dusenga Imana, haguruka dusenga Imana, haguruka, vyaguruka dusenga, vyaguruka dushime Imana. Nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza. Shira ibiganza hejuru dushime Imana. Dusabe umwe mu bashumba aza senga Imana, tukubitira isengesho ryo gushima Imana. Imbazwa wowe ugira neza cyane.
cyubahiro cyawe nikiganze muri joro ry'uno munsi wa none. Yes. Bwiza bwawe nibukugarukire, uruwo guhimbazwa no gushima iteka ryose. Reka tugushime kuko imbabazi zawe zihora iteka ryose. Abacunguwe nawe nibavuge ngo imbabazi zawe zihora iteka ryose. Abo wagiriye neza reka tuvuge ngo imbabazi zawe zihora iteka ryose. Wowe utubera amaso igitondo n'umugoroba, ukaturinda amanywa n'ijoro, ukaturinda tubyutse kandi tugenda mu mihanda. Imbaraga zawe zikaturagira mwana w'Imana. Uhabwa icubahiro, uhabwa icubahiro, uhabwa icubahiro. Turagutaramiye tugarura amashimwe mu mitima yacu. Turagutaramiye tuvuga ngo uruwera, uruwera, ingoma yawe ndizahanguka. Muri iyi si yose ndawuhanye nawe Mana. Ubwiza bwawe buraganje, icubahiro cyawe kiraganje. Tugushimiye kubw'ijambo ryiza twumvishe, ijambo dutangizanyije umwaka wa 2025. Reka twiragize mu kuboko kwawe.